Hirya y'ejo kuwa munani mu Kakaro, abahinga b'umugwi washizweho na ONU baremeje ko hari abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ico catanzwe nka kimwe mu bimenyetso vyerekana ko u Rwanda rushigikiye umugwi M23 uri kuragwana na leta ya Kongo. Uyu munsi turabira hamwe ko ONU idoma ku rutoke u Rwanda kubiriko birabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo nkuru nyamukuru y'uno munsi. Mwiriwe, ni David, nizere ko mumeze neza. Mu cegeranyo basohoye abahinga ba ONU bavuga ko u Rwanda rudatanga ifashanyo y'ibikoresho n'uburyo gusa, ahubwo rufasha no mu gutanga abasirikare ku rubuga rw'intambara. Icegeranyo c'abo bahinga casohotse hasanzwe hariko hasozerwa muri Zanzibar inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire hamwe n'ibibazo vy'umuryango wa EAC. Ingingo ya 6 y'icegeranyo c'iyo nama ivuga ko u Rwanda na Kongo vyiyemeje ko bigiye guhura vuba kugira biyage ku bibazo bafitaniye. Ku rubuga naho M23 n'ingabo za Kongo baremeranije agahengwe k'indwi zibiri kasabwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ako gahengwe katanguye itariki 5 z'uku kwezi kazohera itariki 19. None M23 ifiki na leta ya Kongo? Le mouvement du 23 mars canke M23 nkuko benshi bamenyereye kwita ni umugwi w'abaroberi ukorera mu buraruko bw'intara ya Kivu. Ukaba ukura izina ku masezerano yo kwa 23 Ntwarante 2009 yahagarika intambara hagati y'umuhari CNDP na leta ya Kongo. Mu gihe wari wahagaritse intambara mu 2013 wasubiye kuvugwa mu mpera za 2021. M23 rero ifise inkomoko ku ngabo ziyonkoye ku gisirikare ca Kongo mu 2012. Uwo mugwi w'abasirikare wari ugizwe hanini n'abahoze mu wundi mugwi w'ikiroberi witwa CNDP. CNDP ukaba wari urimwo abasirikare benshi bo mu bwoko bw'abatutsi bafise ubwene gihugu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuhari M23 ugishingwa waravuze ivyo usaba. Bikuru ni nk'ibi: ishigwa mu ngiro 100% y'ivyumvikanywe ko mu masezerano y'amahoro yo mu 2009 yarangije intambara ya Kivu. Ayo masezerano nayo yategekanya kwinjiza abahoze bagwanira CNDP mu gisirikare c'igihugu. Ikindi ni guhagarikira umutekano wabo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Kongo bavuga ko babangamiwe. M23 ikaba yagirizwa na leta ya Kongo, abahinga ba ONU, Amerika hamwe n'ubumwe bwa Buraya kwishigikiwe na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yo yagumye bihakana mu kuvuga ko ikibazo ca M23 kiraba abanyekongo atari ikibazo c'u Rwanda. Ariko ku itariki 8 z'ukwa 4 2024 aganira n'umumenyesha makuru wa AFP, Perezida Paul Kagame yatangaje ko abadashigikiye umugwi M23 bashigikiye akarenganyo kabera mu buseruko bwa Kongo. Yavuze ko ababagiriza gufasha M23 ahubwo yobabaza igituma batayifasha. Perezida Kagame yavuze ko uyo muhari wavutse biturutse kwitotezwa abawugize bakorewe muri Kongo, abagera ku bihumbi 100 bagahungira mu Rwanda. Ikindi yavuze ngo abantu ntibokwibaza gusa igituma u Rwanda rufasha M23 ahubwo bo kwibaza n'igituma bo batoyishigikira. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Abakozi bo mu kigo kijejwe gitororokanya amaraso CNTS mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida barahagaritse ibikorwa kuva hirya y'ejo kuwa 8 ukwezi kw'indwi. Iyo yegereyegere niyo gusaba umushahara w'ukwezi kwa Rusama na Ruheshi n'uturusho bemererwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu two kuva mu kw'indwi k'umwaka uheze wa 2023 gushika muri uku kwa 4 2024. Mu kwa 6 guheze abo bakozi bo mu gisata gitororokanya amaraso bari banditse ikete bagabisha ko bagiye gutangura yegereyegere badatunganirijwe. Igihugu ca Somaliya gisanzwe arico ca nyuma giheruka kwinjira mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko cahejeje kuriha amafaranga gisabwa nk'intererano mu mwaka w'amafaranga w'2024 ushira wa 2025. Ayo mafaranga angana ni miliyoni 7.8 z'amadolari y'abanyamerika kuri buri gihugu. Somaliya rero irushije igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cinjiye muri uyu muryango mu myaka 2 iheze,
ariko kikaba kitarishura n'urwa Kongo kuko vyandikwa na The East African. Mu mpera z'ukwa gatandatu 2024 ibirarane ku ntererano y'amafaranga akoreshwa muri EAC vyari vyifashe uku gukurikira: Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imiliyoni 14 n'ibicindwi z'amadolari y'abanyamerika, Uburundi imiliyoni 11 n'ibice bibiri z'amadolari y'abanyamerika, Sudani y'Epfo imiliyoni 8 n'ibice bitandatu z'amadolari y'abanyamerika, Urwanda ibihumbi 920 vy'amadolari y'abanyamerika, Uganda ibihumbi 200 vy'amadolari y'abanyamerika, Tanzania ibihumbi 122 vy'amadolari y'abanyamerika, Kenya nta deni na rimwe ifise. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.